duhuza nagira ndabibutse yuko na Satani yari umukuru wa marayika mwijuru niwe yararongoye kohale mwijuru uyu munsi ari he ako nakarero gusa ka hafi rero abantu bishira hejuru bareke bishire hejuru umunsi wabo urahari bega kugira aho ushitse kugira ngo uwo kwifuza ko dukorana collab yota inbox hama nkamubwira uko bimeze kandi nta bintu birenze ntabwo nzomubwira ngo gira ibintu no gusa turumvikana eske uri tayari kuriha studio nuzocuza kumbwira ngo Daniella tukore collab hamari jeje nja kuriha studio kandi ari ukeneye collab urumva kiragoye bon abayiteguye nyine kuvuga ndi tayari kuriha ya c'est-à-dire ikintu nabanura nuko bovyitaho bakiga kuko nabajya tuzi ba dudu bose barize rero uwigize igihangange udashaka kwiga vraiment bamureke ntibamukondane bamureke peut-être afise ibyazi nta wamenya gusa ico notumirira abaririmvyi bagenzanje nuko boja mu mashure yigisha canke bakaza baritabira amaseminaire ajanye n'abahimbaza Imana kandi barigisha by'ukuri kandi utaha wanyuzwe kenshi nkunda kuyipresenta ngira n'umunsi navyibagiye nkunda kuyipresenta ati ndi umwana wa Sandi imfura ya Let the Star Shine inde ndi imfura ya Let the Star Shine ikinyenyeri yake naco nirigo aya mu kirundi no kivuga mwe mu congereza uba taco no Let the Star Shine let the star shine no yeah kauni bakunzi bacu shalom mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye turi kuri Ndufacom TV nkuko bisanzwe turi mu kiganiro Himbaza Time kamuri kumwe na Fabiola Nshimirimana canke Fafa Praise turabaramukije sangwe kaze mu kiganiro Himbaza Time ariko uyu munsi nivyoroshe ivyo ndiko ndabona dufise umudamu canke umudamu nagemwe mu demoiselle ariko sharakuwe ico kintu rero sinzi aratubwira je ndavye ukuntu yaje aberewe namye ndamaza ko baje hano canke agiye ahandi reka karibu twidondore hamwe tubwire ego murakoze cyane abakunzi ba Ndufacom TV ni Daniella Koze sijyambere nje nga kuri kamera zanyu umuririmvyikazi wa gospel ndakunda YESU karibu ashobora dukunda vraiment kandi umufana wa Ndufacom TV rero weli twirirwa turateba tuvuga byinshi barakumenyera ngaha kuri TV yacu rero twashaka twinjire idonido mu kiganiro cacu cuno munsi simbona aho nza guhera ariko ni byinshi cyane twashaka ikintu ca mbere je mbona ngire mpereko je maze iminsi ndakurondera nkakubura ndabura nyene ndakubura gize ndabaza abagenzi bashambwira ngo waragiye tubwire iyo wahora tubwire nivyo warimwo tubwire n'ingene urugendo rwawe rwagenze nivyo wari wagiye muje no kuri sindakabati ndakeneye kumenya byose karibu merci bon nasimbiye ngaho hiyo gatoya sinari kure n'ukuri naho hiyo no kuvuga aho hiyo ni ngaho aha turi muri ville naho hiyo mirohero ni naho hiyo mu Kigali niho nari nasimbiye okay bon nari nagiye mu bikorwa nyene ibikorwa nsanzwe nkora bikorwa byo kuririmba bisuze byantwayeyo na visite kame mwumwana w'Imana soko tuguma twagura akarere hajya ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze ayo mavuta ngereko nuko rero ngaho tubwire uko wabisanze aho ugene bakwakiriye tubwire n'ibikorwa harimo nyene vyagenze umwanya ni gwawe batwakiriye neza ahantu twari twashikiye parce que nari kumwe n'undi mugenzi wanje ahantu twari vraiment batwakiye neza twagize ibihe byiza uretse gusa ko nasanze mu Rwanda haratandukanye no mu Burundi
mu Burundi kweri turacafise urukundo ndibuka ko twarashobora kugenda kuko mva ntaho twari tuzi tukabaza nk'umuntu ati ni sawa umva kugira ubaze ikintu umuntu ndahumuramutse yego mugabo mubwiye ni sawa yaguma kuraba avuga umuntu nibiki rero nasanze ari ibintu byo kuramukanya nubabaze rero mu Burundi turacara ba mbere vraiment turacafise urukundo turishimye vraiment ngaho rero tubwire mu bikorwa byawe byo kuririmba watubwiye ko wari wagiye mu bikorwa byo kuririmba nagize curiosité gato ndabona ama TV atandukanye wagiye uragenda ko ariko tubona umenga n'abana beza ko wagwaye ama emission none byagenze gute abanyarwanda kweri iyo babishatse baraba abana beza n'abana beza batwakire neza n'ibiganiro narabikoze ndashimira Imana ko byagenze bien. Rero tubwire ingene mwakoranye n'abamenyesha makuru mu Rwanda tubwire. Twakoranye neza n'abantu bugurutseho twakoranye cita n'umuntu yugurutse cyane ayaga afite urukundo kameme nararyohewe tugene banyakiriye sinenda vyiteze. Wow. Urumva ko hari mwafise urukundo barababonetsemo. Bameze neza. Hamaje nabonye ikindi kintu nabonye ko wari wasabye programme yo guhura na Aline Gahongayire nabonye ko mwanavuganye ahubwo mbe hari kuri Zoom cyangwa mwavuganye kuri telefone bisanzwe. Mwavuye mubonana je nabonye ko ari nyene mwari mufitaniye programme yo guhura aho uvayo muhuye byagenze gute? Ntivyakunze ko duhura bivanye n'iminsi je yari imperanye. Kiyage twakoze ikiganiro ari samedi nanje narifise gahunda yo gutaha landi. Rero candaraba sanga byo ntwara umwanya kugira nsaba undi mwanya wo kugumayo kugira tuvugane kuko yari afise akazi afise gahunda ziwe byasaba ko ampa programme rero ndabye mbona wapi camwanireka basi nahe Imana niyo yabikunda peut-être tutubonana ikindi gihe. Okay. Bakunzi bacu Ndufacom TV ukuri asha no muririmvyikazi wacu ahageze vraiment ni heza cyane ahageze ni heza agenda kurikirana cyane ibikorwa byiwe ukuri muririmvyikazi ari decide ego hari ikinyamakuru nabonye cashize ko beki ya kinyamakuru rikihe kuri nabikurikiranye numva ndaryohewe vraiment wow ikinyamakuru cashize ko ukuntu washitse mu Rwanda hari abantu bashitse baca batangura kuhindura bimbwire neza ariko nakubise agakude gato. Hama Daniella twashaka kutubwira ibijanye n'indirimbo yawe mbona ihitinze kabisa muri iyi minsi hari aho riri hiti mu minsi heze mbwa nayo ngirira bandanya guhitinga ariko hari yindi hitinze do please indirimbo bayita uragaheta. Iyo ndirimbo bakunzi bacu kuri mube hafi indirimbo ntisanzwe vraiment je nabonye ari indirimbo ikaze tubwira iby'iyo ndirimbo rero banza kwanza uyiririmbe twumva akajwi kawe ko hayarima bataguhinduriye ijwi abo muri production. Indirimbo bwa mbere ni indirimbo yitwa uragaheta. Indirimbo naririmbiye Imana yanje hari post meruka gukora ndiko ndavuga ngo Dawidi wewe mu gihe ciwe amaze kubona ivyo Imana imaze kumukorera acarabona ko Imana yoyita ya nanje selo n'ivyo Imana ikirankorera navyo Imana vraiment uragaheta uragaheta naho nakagendeye ni indirimbo rero byari byoroshe kugira ndayikore yarahuye n'ama obstacle menshi kugira ngo ishobore kuba yarasohotse. Abantu rero iyo babonye indirimbo babihutira ama critique bihutira kuvuga amajambo atari meza ariko kandi umuntu yabarahuye n'intambamye nyinshi cyane. Indirimbo rero kugira ngo mbone yarashoye gusohoka nkuko bimeze ndabikeza Imana vraiment Imana nagaheta kweri. Hanze banza icenemera nibone nka Toma banza uririmbe jirya vy'ivyuma bitanarimwo banza kumusaba abaririmbyi murafise ukuntu muhezagirwa hari y'umuziki muga mwarimba amajwi yanyu mukumva umenga nyere ntimuriko murafashwa rero ndashaka unyere tubanze dufashwe uri kwirimba akapera. Okay kandirimba agakouple ka kabiri
ntubeshe nuvuga ibinyoma niryo tandukaniro ryawe n'abantu muri gahunda zawe byose biremera niryo tandukaniro ryawe na twebwe abantu ariko mana nukuri gusa nyene nari numva nyene umenga ndacariko ndashaka nyene kukumviriza sinzi kucuheza ugavrema urambivye utarayumviriza naca simbira kuri YouTube Daniella Koze kugira irabe yose na video Daniella Koze ashandika uragaheta uragaheta by Daniella Koze aca yibona. Wow. Ariko ndafashijwe watubwiye yuko Imana waravye ukabona nyene ukuntu yagugiriye wambwiye ko wahuye n'ama obstacle menshi kugira iyo ndirimbo ije habona watubwira bimwe mu byo mwahuye navyo. Iyi ndirimbo ntubone indirimbo yakozwe n'abaproducteur batandukanye yaheze kandi yari yasa niyaheze mugabo jewe nkaguma numva umengo harimwo akantu kadashemeye. Protecteur wa mbere arayiheza mba wapi wa kabiri arayikora nyine birazo ahandi wagumuyirira amahera kandi kubera ndi muri management nyine urumva management narayigoye cyane urumva indirimbo yaragoye management ku buryo nanje mvuga nti noneho karabaye baraca banyirukana vuga ndashimira Imana kandi yatwaye uburyo bwinshi n'ukuri ariko ndashimira Imana yarahabaye byagenze bien ntaho bitari byoroshe. Sanzwe igikorwa ciyo kiza gukomera kiza kurama kigira intambamyi nyinshi rero je t'encourage. Merci beaucoup. Uratubwiye ko wagoye management yawe jewe ujya haye nayo ndakurikirana ibintu byawe cyane ntiwibaze ako zohava uzonshire mu bafana bawe ndasabye. Jewe ndabijanye na Sandinde w'Imana ukuntu nyene naravye ukuntu byari muri ko muri kumwe nakoresha umwanya proma mwaravuze kuri Sandinde w'Imana ndavuga ati umuntu Sandi kweri sinzi naco none Sandi nshaka nanje umbwira ibijanye na Sandi ukuntu mbona nyene gumusherisa umwanya wose. Sandi ni mama wanje. Nivyagenze gute utubwira gato. Sandi kenshi nkunda kuyipresenta ngira n'umunsi navyibagiye nkunda kuyipresenta ati ndi umwana wa Sandi imfura ya Let the Star Shine. Inde ndi imfura ya Let the Star Shine ikinyenyeri yake naco nirigo aya mu kirundi no kivuga mwe mu congereza ubatacho no Let the Star Shine. Let the star shine no yeah kauni nzovayo yeah rero niwe CEO wayo ikaba irongowe na ikaba irongowe na Hidden Talent. Yo Hidden Talent nayo ni management hama Let the Star Shine ni label ikomote muri Hidden Talent ikaba irongowe na Happy River niwe CEO wayo mugabo Let the Star Shine nayo ikaba irongowe na Sandinde w'Imana. Rero nibo bantu bariko baramfata mu mugongo banshigikira antuka babikora neza. Ani baheza gevuma cyane kose abantu nko bafise umutima wo kuduza impano uzikora abantu benshi bafise impano mu uyu munsi nyene zitaraduga nyene nawe uco vyumva uburyo ariko Imana ibihere gucubahiro ko yakwishuye mbega wotubwira kugira utera intege abariko baragufasha kugira ngo uzamuke wotubwira ikintu nawe nk'imigambi ufise mbega ufise mu ndirimbo zawe ufise imigambi ati mu gihe kingana uko nzoba ngeze aha wotubwira. Ivyo biri en secret parce que abantu si beza ngende kuvuga les projets zanje hama ati gutwara reka ivyo ni jewe na management yanje barabizi warababwiye imigambi yawe ya barayizi basi nzogusange ni box umbwe nanje ntunyize ya inbox wewe nimiburi uri no pfa kukwize gupfa naco ugano gupfa no kwizera muga abantu si beza reka
Ego rero je ndumva no kuri ibintu bigeze heza ariko nagire mbwira abakunzi bacu abadukurikirana ko jewe n'ukuri ngerageje kuraba ahantu ugeze ndabona vraiment washomisi nzogusaba korabo n'ukuri naje niniga kuririmba ndabona nzogusaba korabo vraiment mbega uzoyiba ni karibu. wow kuri uri umwana mwiza cyane ukora ukusa Ndariko ari igikorwa c'Imana. Ya. Hama ikindi naco numva no kubaza nka korabo yiwawe nkabo yikenera nta kintu byosaba kugira mukorane korabo. Kugira ngo uwo kwifuza ko dukorana korabo. Yota inbox hama nkamubwira uko bimeze kandi nta bintu birenze. Ntabwo nzomubwira ngo ngira ibintu no gusa turumvikana eske uri tayari kuriha studio nuzoca uza kumbwira ngo Daniella tukore collab hamari jeje nja kuriha studio kandi ari ukeneye collab urumva kiragoye bon aba yiteguye nyine kuvuga ndi tayari kuriha ya c'est-à-dire umva azana indirimbo yo cyangwa mukora indirimbo yawe agacarira studio ashobora kuzana indirimbo tukayiririmbana cyangwa akavuga ati twandike twese tumwe wese yandike couple yiwe undi yandike couple yiwe byose ni bon bifite abantu benshi barambwira dukorane collabo abenshi bakambwira ndabafashe kwandika kuko nasanzwe ndi umwanditsi n'undi wese yoba yifuza ko ndamwandikira indirimbo arahawe ikaze mugabo ucumvanye vuga neza yavuga neza ya kwandika nibyoroshe nyine umuntu ashaka kwandika indirimbo birasaba ko uri ahantu uri pose turi kuranwa n'amazi cyangwa agafanta numva muri ico gihe nawe nurabyumva gusa nje ndi umwana mwiza ndavyivugira jewe rero aho jewe reka nihorere basi ndi umwanditsi umuntu yifuza ko namwandikira indirimbo imiryango iruguruye yose anga inbox hanyuma tukavugana ntabwo jesi ngorana vraiment hama bijaye mbe no kwandika indirimbo aho nyene ndashaka kubaza ngaho nyene beko tuzi umenga umuntu nyene kuri indirimbo izogufasha nagira basi niwe uba inspire nyene kumva ko iyo ndirimbo y'abantu babiri bandikanye indirimbo eske iragira impact nkuko we woyikora uri umugafa hano uri concentré ukicara ukandika kimeze gute burya abantu benshi ndakubwire ko hari abantu bazi kuririmba mugabo batazi kwandika rero abantu benshi barazi kuririmba mugabo ntibazi kwandika kenshi usanga indirimbo yaririmbye yayandikiwe n'umuntu kandi si ngombwa ngo avuge ngo indirimbo sije nayanditse oya ukabona yahezagiwe okay indirimbo siwe yanditse swat yarayanditse bamuronderera melody shaka avuga ati je shaka indirimbo imeze ukuntu titre niyi shaka melody nini umuntu abimenyereye akaca mukorera uko yabisabye naho nyine birafasha bivana n'abantu mugabo jibe ku ruhande rwanje nkumvume ngo nubandanye naho ntuburi kurahitingira ku mavuta y'abandi ba benshi niko bameze rero n'abandi ngaho mu Rwanda nda no kuvugira kuri mikro babizi ko bandikirwa nibisanzwe je numva umenga nyene ndiko ndanyugwa gato ndakubaza kandi kabazo gato tukiri ngaho nyene kujanye no kwandika ntaho bishika umuntu umunsi nkuko benshi tubibona ugasanga umuntu yanditse indirimbo ugasanga indirimbo yanditse waraba ugasanga basi nta ifise basama sije agomba gutandukanya bimwe ugasanga umenga agomba basi ariko ararabisha kuma tuzi ko guhimbaza hari igihe himbaza Imana directement ni cyangwa gahimbaza indirectement cyangwa ugasanga mu ndirimbo yiwe yavanze bimwe biri direct ku Mana deja vers ku Mana handi ariko basi ariko agerageza kubwira abantu bukuru bw'Imana ivyo bintu bisigura gute ico sindi bivara n'indirimbo baba bafite hariho n'abantu benshi hariho n'indirimbo zimwe muranumviriza nkavuga ni aha hantu kameme iri jambo yagize uko nimba yari kwabwira Imana ati dusanga yashizeho ngo abwira abantu ngo Imana ira canke Yesu ara okay yariko arabwira Yesu urahambaye ubwira neza bivanye n'ingene yayanditse mugabo si bibi cane iyo ahinduye sije bivana ni na script y'indirimbo
mugabo kenshi nimba uri kuri adresse ku Mana guma muri iyo sije nyene ntudutakaze nk'ubu ndiko ndabwira Imana urahambaye, Imana uri gitangaza, Imana uragaheta, hama ncinza nkaca mvuga nti kandi yarakoze ibitangaza twarayibonye, kandi uri kurayibwira yibwire warakoze twarakubonye, ureke kubwira abantu kuko bamaze kuvyumva kuri kurabwira Imana. Komereza rero muri iyo sense. Mbega uyu munsi abo ba artiste bimeze uko n'akajambo kayo babwira? Icambere ubundi umuntu umuririmbyi wa vrai, umuririmbyi mwiza nimba ashoboye kwiyandikira indirimbo ntashoka yijana muri studio ngo urumva je ndatse kuririmba ndagiye muri studio ncengenda direct no rondera umuntu agukosora, giha umuntu wize avuga ati uyu muntu hari ico yomfasha, kwambwira ati indirimbo yanje imeze kuno ubona no hindura hehe. Hariyo nk'amajambo amwe nk'amaterme swati yashizemo ikinyarwanda canke yashizemo ibintu nyine ugasanga bidatahuritse, mugabo hayo umuntu agukosorera ubona nyine ko abishoboye arabigushirira ku murongo hahandi bari kwihenda ugasanga bigenze neza ukareka ubuyu waye. Ovete nibaza none vyo bibaho kwihagarara, kandi ico kintu umenga barivyo baragifise cyo kwihagarara meme no kuririmba. Je no sindi umuririmbyi cyane mbwa muranda bibona kazanga ari umuririmbyi abona kumenga arazi ibintu ku buryo ubundi muntu ahubwo ataka kantu bivaye nuko we yiyizi. Mbega ibyo bintu biva kuki? Nubwibone mugihe rero uri kurakorera Imana mu bwibone cyangwa Imana iravuga ngo wishize hejuru adushigwa hasi, ariko wicishije bugufi adushigwa hejuru. Abo bantu rero bagenda bariduza nagira ndabibutse yuko na Satani yari umukuru w'abamarayika mu ijuru, niwe yararongoye kohale mu ijuru. Uyu munsi ari hehe ako nakarero gusa ka hafi. Rero abantu bishira hejuru bareke bishire hejuru, umunsi wabo urahari. Bega kugira aho ushitse ntibisaba kubona ko hari abantu bari hejuru yawe bazi ibintu kugira ngo bashobore kugufasha. Cyo kintu nzokigaruka ko kenshi kuko nkunze kukibona kirahari, nkunze kukibona. Je nibaza ko bisaba ko basingira utawe observant uhaje ngo ubona ahantu hatandukanye, ko nawe nko muri eglise wanyu par exemple ukabona ko menga Daniella wumvise ijuru wumva basamantu ama feedback uririmba neza ufise ijuru ryiza, urumva rero nawe gacuhagarara kuri ako kantu kumva umenga uri finale. Je muga nibaza ko bivana ukuntu udakunda kumviriza abandi bantu, ko iyo wumviriza abandi bantu ndibaza vyotuma oya gutubwira ahubwo oya gusa abantu barashaka kukwaprecier uririmba neza ugira ibiki n'ibiki, ariko mu gihe uzobona utanguye kuvugwa neza batanguye kuvuga ujya munarimba neza abitwara ukunuku bakakwaprecier nyine bakagukomera amashi bakagira ibiki, uzomenye ko ari danger winjiyemo. Nubwibone kuko na Satani mu gukororwa hasi yatanguye kubona kumenga icubere bariko barahimana coja kuri we, atangura kugira amarayika ati bibwira rero mu mpimbaza nanje byombera. Yego bamwe baramukurikiye mugabo abamukurikiye bose uyu munsi n'abadayimoni. Rero iyo ubonye abantu batanguye kugushira hejuru ahubwo irukira mu masengesho ubwira Imana aha hantu ndi hanzigamire unshoboze kuko aha natewe watewe. Kandi rero benshi baca babihagarara ko je ndirimba neza je ndi Satani nawe yari umumarayika mukuru kuririmba. Kandi baza ko ivyo ari bimwe mu bituma basi asanga bamumugaje umutwe, yagira umuntu basazi ashobora kuba yumva ibintu ko nta umenya byose ugasanga mugiye atakawo kagira muka kubera azi bamubwiye ngo uririmba neza akaba umuntu ari karansubiza inyuma umukoso yacabona ko umugaye abona ko umugaye. Iyo twari dukwiye guca bugufi niko wewe bivuga. Dukwiye guca bugufi n'ijambo ry'Imana ritubwira ko duca na Yesu umwana w'Imana yaricishije bugufi. Twebwe abantu nabo hapa isa kinumva no kubaza kuri ibyo gito cyane. Umunsi nk'abaririmbyi mbega ntibekene apa yo kuririmba yo gukoresha ingabire ntibikenewe inyigisho zabyo. Nkunze kuraba ico kintu nawo kivuga kwiki hariteguwe nk'ama seminaire yo kwiga ku bijanye no guhimbaza cyangwa kwiga ku bijanye no kwandika
vyari kwiye ko abaririmbyi mu vyitaba ugiye kuraba ikintu uwo munsi mwitaba cane ama concert co naco kivuga kwiki ya ubundi ntashobora gukora ikintu utakizi niyo mpamvu n'amashuri ahari niyo mpamvu leta yazanye kwiga tukaja ku mashure kenshi uzorabe umuntu arashobora kuba yariyize informatique oya ugasanga yize nk'ivy'ubuganga amashuri yiwe secondaire yize paramedicale yagiye kuri université yize médecine mais ugasanga akaza akora ni umu informaticien kubera yaciye ku ishuri kugira ngo atozwe hariho umuntu yaciye ku ishuri aratandukanye n'umuntu ataciye ku ishuri mu vyiyumviro kwanza hari n'igihe usanga mbere umuntu yaciye ku ishuri ari musi yutize ariko urabona nyine ati uyu muntu vraiment ni intellectuel rero no mu kuririmba ubigize na juwa usanga atanakimwuzi niyo hariho amashuri abijejwe kwigisha ibintu byo kuririmba kandi hariho amaseminaire apotre apollinaire hamwe na Fabrice baragerageje kuzana inyigisho bakatanga inyigisho ku baririmbyi aba worship leaders baratwigishije ibintu bikwiye kandi byinshi bikwiriye nk'ahandi abaririmbyi usanga turi bigaba ubundi inyigisho zirahari kandi ziratangwa ahubwo ndakuyisha hapo kuri nyakubahwa apotre apollinaire ku bikorwa agenda arakora ahanura abaririmbyi na Nzeyimana Fabrice nako bateko baragerageza kugira ngo baduhe inyigisho zikwiriye mu kwandika byo dukora ntibaza kwa kamo nabo kaza kubashikira rero namwe niki wobwira abaririmbyi nabo bagenzawe batariko baritabira ivyo bikorwa byo kwiga kubera nibaza ko kwiga ari cyo kintu kituma ugera kure gusumba kuja gupratika ibintu utize ikintu nabanura nuko bovyitaho bakiga kuko nabajya tuzi ba dudu bose barize rero uwigize igihangange udashaka kwiga vraiment bamureke ntibamukondane bamureke peut-être afise ibyazi ntawamenya gusa ico notumirira abaririmbyi bagenzanje nuko boja mu mashuri yigisha canke bakaza baritabira amaseminaire ajanye n'abahimbaza Mana kandi barigisha by'ukuri kandi utaha wanyuzwe kandi kabazo gato bega ko kijanye no kuririmba abantu babikora nyene ko maze iminsi ndonka ibibazo nk'ivyo ahubwira ati hariho abantu umunsi abakeneye abona mugenzi we ageza yaraduze akabona nyene akunze gukoresha guhitinga ari hiti agaca agomba nawe ukuntu yo hitinga akagerageza no hitobare ngo hariho bakubwira ngo hari abantu babikora ngo kome competition ivyo bibaho muri kino gihe hoho je sinzi abaririmbyi sinzi ikintu tuko turabona mu kuririmba nimba ari ikintu vraiment cambere nkunda mu buzima ndakunda kuririmba ariko ingabire dufise Imana yaduhaye ni yaduhaye ingabire zimwe basha hari abimana yahaye kuvuga ubutumwa hari abimana yahaye ingabire zo kuririmba kuvuga igishwa kwerekwa canke ibindi byose me ugasanga kwera abonye nakaya yabigiyemwo yahitinze yaronse izina acagoma ati aranjyanye ibintu reka nanje nkore abone ko nanje ndabona adasanzwe ujya afise objectif ariko arakorerako afise umuhamagaro arazi icyo yavuganye n'Imana none we wavuganye nande naho bigoreye umuntu rero ko arakora igikorwa c'Imana narabe ndi mu muhamagaro w'Imana canke ndiko nkoreshwa n'amasantime nico kintu numva no hanura nk'abaririmbyi ukaraba ati iki kintu Imana yashaka ko ndagikora ndi mu muhamagaro canke ndi mu bishobisho bega abo bantu babiri iyo bariko barakora ico gikorwa cyo kuririmba bigenda gute mbega bizotugaragarira twebwe gute abo bantu babiri iyo bari mu gikorwa ntibuberanye umuntu ari mu muhamagaro w'Imana nawe yoca mu isegenya nawe yoca mu biki anapambana na vumilia arihangana ariko wa muntu abijamwe kubwo kugira bamubone kugira ngo yemeze abandi nawe ko ashoboye ni wa muntu yo haje akabazo gatoya aba yagiye aba yihevye atangura gukritika ngo none ngo bijya ngo ndatubikora none hajya rino ni sibisanzwe ntari mu muhamagaro wiwe ahubwo niba abantu bafise ishari n'abandi abantu babwira ko bareka no guta umwanya waho amafaranga bawujana muri studio bakaja kuri tomate
umuhamagaro bakaraba ingabire Imana yabahaye bakakurira mu ngabire uyu udakoreye mu ngabire yawe inshuti yanje uraruha urafunika rero akajambo gira abantu baba artiste cyangwa abantu cyangwa abantu babikora ku bwishobisho cyane cyane ubwira abo bantu babikora ku bwishobisho n'akajambo kabo babwira hazogira igihe baburanirwe babure amafaranga yo kuja muri studio hazogira igihe babura abantu babumviriza hazogira igihe haguhitinga neza asanga imbere ariko arahitinga nabi gusanga ahaciye bavuga ati yo basha muze murabe nakabasha nguye bagasigaye baravuma bivanye n'ibikorwa umuntu ariko arakora kuko hari abantu bavyita mu karawa uyu muntu ugasanga mbere yakora tugisha n'ikorwa c'Imana nibaza ko umuntu yokorera mu muhamagaro wiwe tu hama tukabandanya dukorera Imana kuririmba abantu bashaka kuririmba ni igikorwa kizobandanya no mwijuru naho tubikora ngaha kwisi menya ngo mwijuru nzoririmba nimba uzoririmba arto navyo ndi nimba uzoririmba tena je ne sais pas Imana nizo dupangira tuzoririmba mugabo mu gihe ngaha kwisi Imana itaraguha uwo muhamagara reka ko nkumbuza mwijuru nari utashaka gusa ku mwanya wavyo n'ubu nyene Imana ibona ko hageze ko inyimbura I'm ready oya ivyamwa ntarama sinzi ko nzovyama bijya nzobishika ko Imana igutwara ibona ko mission yaguteguriye yaheze rero mu gihe Imana ikibona ko hariho mission ngifise ngaha ku isi antuka nta kintu ndiko ndihutira jeno mumenga by'ukuri wagerageje kubabwira byose ndumumenga twese nka byose wabikuze ndibaza ko barashikirwa n'akamuri kiratera n'akahe kajambura tugiye ku musozo ku byo twaganiriye byose ni ikihe kintu wumva kuri wowe kuvuga ati ikintu sinogera ntakivuze gishobora gufasha benshi bon ikintu ca mbere novuga kwanza si ca mbere cyo kurangiza ikiganiro nuko ndabakunda cyane abakunzi ba Ndufacom TV abakunzi ba Daniella Koze abakunzi ba Let the Star Shine ndabakunda cyane tukanavuze byinshi urashobora kuvuga ati nje ndafise ikibazo kanaka numva ntatahuye urashobora kunsaga ku mbuga zanje swat Facebook page ni Daniella Koze Instagram nuko nyene YouTube naho ucukurikirana ibikorwa byanje aho urakurikirana ibikorwa byanje byoroshe kandi unyandike kuri page nkabona ubutumwa bwawe ndashobora kukwishura nkagutahuza neza birushirije yap nibyo nako batahuye turagize ikiganiro ariko bibaza ko ikindi uwundi munsi tukeneye tuzokuronka kuko ufise byinshi byo kuganira abadukurikirana nzoza kuko bwa mbere nari narabisezeranye ko nzogaruka n'uyu munsi nagarutse n'ikindi gihe nzogaruka nawe ko ushitsa ubusezeranye n'umuntu hindura shitayo wagarutse kandi yagendeye n'abadukurikirana rero ko umeze nawe waberewe kandi twajanishije urakoze uno munsi nawe mu Pentecote nafunze igitambara kameme nukuri umuduhindurira ariko ni byiza cyane reka turangize ikiganiro abakunzi mwariko muradukurikira